Mwaramutse, ejo bundi nakoze video mbaza ku bintu bijanye n'isumu canke ibirozi n'ibiki. Jewe ariko muri naivete yanje narangira ngo bijya bintu abantu abarundi iyo dusohotse hanze tusiga mu Burundi. Ariko numvise ibintu bibiri uno munsi. Kimwe ni umushinga ntaye bita Chimamanda Moses yasohoye video avuga yuko muri Amerika ngo usanga ngo abarundi bariko bararogana ngo bari mu magroupe bavuga ngo wandogeye uriya. Ivyo bintu koko abarundi ibirozi barabisohokanye hanze, koma babicanye kuri aeroport. It doesn't make sense. Umurundi muri Amerika umurogo muhiga iki ko atatongo musangiye, buri muntu wese aronka ivyiwe. Nibutse ya ndirimbo yo muri Kenya ya kera cyane abazeni mushobora kuyibuka, vuga ati mimi ni mke wangu nyumbani, wewe na wewe na mke wako nyumbani, chukia nini baadhi yawe mimi na wewe? Tiwe kufisa umugore wawe wanya ngafite wanje muhira ibi dupfa turiko dupfiki. Uburozi bujana muhanze kubukoze iki mwabantu uburozi? Jeez man, jeez. Bo ico yari kimwe navuze ko vyari bibiri. Jo ico nacumvise ntekora ku munwa, je mva ndashima Imana ahantu ndi antuka nta kintu citwa uburozi ndigera numva, jamais ntaco ndigera numva, kandi nizeye ko kitahari. Kumbore kubera hataje abantu benshi bumvize ngo nabantu bavuye mu matabira mu nkambi za mutabira zande ko aribo baje bazanye ubwo burozi mu makambi bavanye mu kambi Tanzania. Dongira Imana ko hano nta burozi buhari, ubwo burozi bw'ikirundi nyene burya bakura hari ibushingo nibo mbazi baburangura. Hari indi story ngo abantu babiri bariko barahaye bavugana ngo naka ngo naramubonye ngo hano ngo ibushingo ngo hari isoko ngo bacuruza uburozi gusa ngo niyo yarari. Undi ati we waragiye gukora yiki? So urumva ntiba nanzi ino ntabwo bazanye ni case. Ariko hari umuntu yambwiye ati bana Semera uwozo kwiyubare iyuri ntuzoza urajya canke unywa ibintu usangira ibiryo n'ivyo kurya n'ivyo kunywa n'abarundi. Avuga no man, no, nta muntu hano yonyica ampora ikise. No, come on, ampora iki mu abantu mweje ko mba nibereye aho nyene. Sinumva comva n'umuntu je umuntu iyo tudahuza kenshi na kenshi nigumire wanje iwe nkahareka, ntabwo twirirwa turaja guhaduka canke ndiko ndamuhararaza, nigira ku ruhande nkicecekera. Ariko kumva ko hari umurundi yonyibasira sinumva cyo twoba dupfuye muri kino gihugu, kwa sababu ni na mke wangu nyumbane, yeye nawe yake nyumbane, sasa chukia nini? Anyway, ntabwo nje nkunze kujya mu mihana, niko namubwiye kubera kuba tugikura mama yaratwihaniza. That's a joke. Kera aho bukeye aho bihiye bweze niho wajya abana mwasanga muri ko munakina mutembera, nizo ko n'abarozi bataroga abana. Iryo ndarigaruye. Hari umwana muto wacu yapfuye bavuga ngo ashobora kuba yararozwe. So okay, reka ngeza tuzosubira.